amahoro cyane nkuko twari tubivuze reka ndabereke CV y'umuntu uko dushobora kuyandika neza mu 2021 nkuko mubibona ino CV uko yanditse urandika izina ukandika iritazirano ukandika mbere nico uri nimba ari financier nimba ari spécialiste en communication nimba ari bivanye na post yari yose uri kurasaba nimba ari specialiste muri monitoring na evaluation canke ibi na biriya bivanye n'ivyo uri kurasaba. Hanyuma nkuko mubona ifoto mu Burundi iwacu iyi nivo ntiturayishika ko cyane sinzi bivanye nuko kahise twahitiyemwo, ariko urashobora gushaka mu ifoto canke ukabireka bivanye nico ushaka. Nk'uyu yaciye afata agaparti kamwe acashiraho indimi avuga, aravuga icongereza, aravuga ikiespanyole, aravuga n'ikiyarenga. Hanyuma kandi gakaze gakurikira naho acashira mail yiwe ahaba na nimero za telefone, acagira nakandi gakaze kagira gatatu nukuba akamu gatabro aho ashiramo amalogiciel ashoboye, amaprogramme ashoboye. Mbe uraza gukoresha Excel, uraza gukoresha Word, uraza gukoresha PowerPoint n'ibindi bivanye n'ivyo ukora, bivanye n'akazi uri kurasaba, ugashiramo ama software canke ama application canke ama programme ushoboye gukoresha. Nuvuga nk'ubu nimba dufate turiko turarondera umuntu azokora video, nimba tuca uvuga uti agenda ashoboye Photoshop, ndashoboye Illustrator, ndashoboye ibi na biriya bivanye n'akazi uri kurasaba canke ako kazi cyo gasaba ka misi yose. Uyu yaciye akurikiza ama intérêt yiwe, no kuvuga ibyo akunda bivanye n'ivyo agira. Arakunda kuvoyager, arakunda sport, arakunda na bénévole, kuba mu bénévole. Aho urashobora gushamo ibitandukanye bivanye n'ivyo wewe ukunda n'ivyo akazi canke kagusaba. Nimba uvuga uti je mu ma intérêt wanje ndakunda football, ndakunda kuraba football, ndakunda kuraba ibi na biriya, ndakunda kuraba ndakunda gukora ibi na biriya, ndakunda gukina football, ndakunda gukina basket, ndakunda kugira sport, ndakunda kuririmba, ndakunda bivanye n'ivyo wewe ushoboye. Hacaza ya parti ya formation, ivyo wize ivyo canka wize kenshi bivanye na niveau ufise ntihorenga habiri. Nukuvuga dufate ufise niveau ya bachelor, ntidukeneye kutubwira ko wize primaire ku Musaga, uca wiga gardienne mu Kinindo, uca wiga secondaire mu Kamenge, gutyo nivyo naje dukeneye aka kazi hari ico wize bihuye gishireko. Nimba uvuga uti formation nini ufise ya mbere, nimba uvuga uti je mfise master en communication, yandike ucushira ko université canke école wizeko. Hanyuma mfise diplome muri ibi bachelor muri ibi. Hanyuma ikintu ushobora gushira ko minimum ni secondaire, cyane yihuye nibi wagize nibi akazi kariko kararondera kugira werekane kubishoboye do plus. Nimba bari ko bararondera nk'umuganga ukaba wahejeje soins infirmier kuri université kanaka, urabishira ko muko acuvuga uti narize na paramedical hana kugira werekane ko vyukuri uyu mwuga umumetriza cyane. Iyo utabifise naho nk'akarero ugasanga wigiye lettre mugabo ukacuduga ukasanga ubugeze muri communication canke dufate nk'ubu wize scientifique ukacusanga ubu wibereye mu byo simbona neza uko novuga. Dufate nk'akarero kaburi muri ibintu bitajanye n'ibiharuro byo kuvuga nk'akarero wize scientifique mu ubugeze muri communication, uriko wumvisha abantu ko ingene uzo mu community management myiza, ingene uzogera ama page neza, ingene uzi kwandika ama text tusa. Nukuvuga ngaho urashobora gushiramwo mbe waragize aga formation kajanye na blogging, waragize aga formation kajanye n'ibi byo kwandika werekane ko competence uzifise. Aho urashobora kurenza zitatu, urashobora kugira akazi zitatu, mwa ntugire byinshi kuko umwanya dufise ni mutoyi. Umwanya wo ku ya page havihera utarandika ibikenewe. Hanyuma akaca haza rero experience professionnelle. Aha abantu benshi barahihendera
kuko kenshi baca batangura kwandika ko ngurumva ngo nawe ngo president ngo association nini ngo ni muri association nini kubera juste ata experience nini bafise. Ariko icyo umukoresha akeneye sinabiriya byose kumubwira ko abaye muri association nini ko agize oya shira ko bike mugabo bikenewe. Nk'akarorero turiko turokwita charge wa communication, reka ndakigarukeko. Dushaka umuntu azoba ari charge wo kujera nk'amapage yacu ya Facebook. Muri experience professionnelle ntidukeneye kutubwira ko wabaye muri association kanaka, uri muri association kanaka, no tubwira ibijyanye n'iby'akazi turiko turarondera. Nk'akarorero tubwira uti jewe ndafise page yitwa gutya na gutya, shirako peut-être ibi na biriya ndayalimenta kandi nguma niga cyangwa nguma ngira amakura ya naya. No kuvuga ni washirako nkuko mubibona nga urashirako titre cyangwa ino de entreprise wakoreye, aho ni ku bantu bamaze gukora. Utarakora fata bya bindi umaze gukora ubivyaza umusaruro. Nk'umwakaro warakoze ati kuva muri November 2019 kugera muri ubu nari njejwe nari mu benevole muri iyi societe. Ivyo nakora rero ukacugira ubupwe nkuko mubibona butatu ati canke bune canke butano ati jewe ati nije nari njejwe gucreate contenu ku mapage yose ya Facebook, ya Twitter, ya Instagram, yimeze nibi. Kiretse n'ibyo nasanze batazifise cyandabaduza ubu tugeze ku 5,000 by'abadukurikirana. Narafashe ndabyaza umusaruro y'aba Twitter canke iki ubu amaposte tuba twashize ko abonwa n'abantu 30,000 ku kwezi nk'akarorero. Ivyo biraza gutuma naho wowe umaze gukora ico conyene uza kuruta babandi bashize ko experience professionnelle 30 zitaririye n'akazi bariko barasaba. Ugasanga yashize ko okay aha yahagize stage muri finance, hariya yahagize stage muri kinakiriya muri administration, ubu ariko depoza mu vya communication. No kuvuga umuntu ariko aragira recruitment akeneye umuntu yumva ko kariyere yiwe ari kariyere byavye, ariyo kariyere ikenewe, ariyo kariyere ariko arasabira yumva yuko ari imumotiva gutyo. Hanyuma osi muri ko muragira CV faut pas ko mwibagira agaparti ko musi araba gashira hejuru canke musi kama competence. Ni competence zawe ni zihe bijanye n'aka kazi. Parti ya competence urashobora kudesida kuyishira hejuru ugitangura CV canke no musi nkuko mubibona nk'uyu yahisemo kubishira musi. Muri competence rero abantu benshi bakunda kuhihendera ugasanga bashizemo ibidakenewe. Raba akazi uri kurasaba hanyuma uraba ama competence asabwa. Dufate nkuko twanye tuvuga kuri ka ya charge de communication ushiramo uti eske uraza gukoresha ama réseaux sociaux, nimbo bizi bishiremo. Uraze gukora design, uraze gukora video, uraze gukora biriya bintu byose uziko akazi kawe kazosaba bishiremwo kugira ngo uronke amahirwe menshi bivanye n'akazi uriko urasaba. Mufise ikibazo canke mufise ico muterera ingene two kwandika CV yacu mu 2021 bishire muri commentaire maze no video nayo uyisangize n'abagenzi. Yari Shasara Bimana, ikiganiro n'ibimenye, televiziyo ya Rwose TV naho butaha.